niyihe vision mufise? Vision Dufise ni kuba dufise icyambere na mbere tumaze gukina ibintu byinshi byigisha ko ntidukina ibintu comme les jeunes bakina ibintu bagira bicana mais twe dushaka gukina ibintu byigisha la société ko la société maintenant du Burundi iratakara cyane mugabo twebwe on veut rester avec notre langue la langue française n'izindi ndimi turazikurikirana mugabo français niyo iri mu mahaso donc non, français il est mon marajo. Ok. dushaka théâtre yacu igera imbere dushaka twarabitoye cyane kandi n'ikindi nacyo ikindi nacyo dutegereza kubwira toutes les élèves il faut être utegereza kuboneka kandi ufise n'icyo ubonekana quand même twebwe vraiment ndabashimiye cyane abo dukorana parce que n'abantu bari actif mu ishuri no mu biki tuba mbere tous les jours donc moi ba yabambere c'est vrai étoile yatugambere mu ma classe. Salut guys, muraho mumeze neza, j'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana ko natwe dushima Imana muri BI, Gloria Munezero kuri micro, nkuko vyama, hama nkaba ndabafitiye iganiro ngo ngerageza gukorera mu mpande zose, aho uyu munsi ndi kumwe n'abantu nyene murababona, jo maze imisi nkorera mu bana cyane, abana ni generation nibo bagezweho pour le moment, kubera turiko igituma ndashaka kubakoreramo cyane, kubera turi bahora mu vacances amavakansi ariko aregereza guhera kugira ngo dushobore kuganira icyo bari rero no musi nagendewe n'abanyeshuri bagize umugwi witwa Etoile isigaye baravyivugiye ndabaha ikaze rero hama tuganire karibu muri BI muri abanyeshuri eswe muri mwebwe ntabo baba baraheze amashuri ntabo baba muri abafinaliste mufise amashuri yasira umwana idondoye kweke mutavuze amapresentation yanyu. Ok, bon niheye ko je hari nitwa Lance uravugira neza nkaba ndi muri les étoiles hama ngago ndaheje umwaka na jewe sinshika donc ndacabandanya donc amashuri ya mbere urayahejeje secondaire urahejeje bon nanje nitwa Dukina Michaela quand vous l'avez entendu l'un des membres wa troupe ya Étoile mejeje uyu mwaka na jewe oui mugabo quand même sinovuga ko mejeje parce que j'ai autre chemin à faire. Merci. Ok. Namwe jewe nkaba nitwa Princesse Xenia nkaba korana na groupe Étoile nkaba ngiye muri seconde langue ndakunda cyane. Nanje ni Leila Prince ya Gatoni nkaba ngiye terminale mwaka nzanzura meje ko secondaire. Ok, je nanje nitwa Busokuza John nkaba mejeje uyu mwaka ndibaza amashuri ntararangira turindiriye kwiga université nayo turabi ingene tuyiheze. Et moi aussi je m'appelle Ntidutinya nkaba mpejeje umwaka ariko ndacabandanya nzobandanya kwiga ya. Anje nitwa Chama Shalom ndi muri seconde sociale. Witwa Chamwa? Chama Shalom ndi muri seconde sociale. Oui oui. Ah, Chama. Muri seconde sociale. Ndakunda pe. Ok, mwese donc mwabumvise batubwiye amazina yabo. Groupe Étoile yatanguye ryari? Bon, troupe ya Étoile yatanguye. Ni troupe. Ouais. Troupe Étoile yatanguye ryari? Yatanguye muri 2022. Ego twaratanguye kuri semisphère yo mu Nyakabiga niho twatanguriye dukina amateatre mu ma club ibiki n'ibiki comme ça turagenda turadevelopa. Normalement, toi, tu as RFI, Crêpe et RFI, Gusa. Maintenant, nous sommes le troupe, il y a Étoile. Oui, tu as RFI, c'est Radio Internationale France. Oui, nous sommes qui à la français dans notre école. Mugabo twachetki umbira yuko twogera kantu kiwacu comme innovation tugira Étoile. Oui.
yangirije kumumene gatoya yatashimangiye gose iyi groupe kun yatanguye yari club RFI yakogwa ku munsi wa gatanu misi y'ama club kw'ishuri bon twagiye turakorana turavugana ko twobigenza si yo ciba club igakurikira kugira ngo abashaka guheza amashure aya bana kugira ngo tubane ari groupe kugira ngo tubane gukina comme ama théâtre nabigena kugira ngo twerekane aba jeunes guhaguruka kugira donc gufama notre création en rapport avec le théâtre. Ok. Donc muratanguye iyo groupe iratanguye hari hatumiriwe bande kuza muri groupe yanyu muri iyo groupe twari abanyeshuri bose kweki mwahisemo gukina mu gifaransa mutahisemo gukina mu kirundi canke mu congereza canke mu giswahili? Bon, ico gategereje kucishura. C'est une innovation qu'on a voulu faire. En fait, ce qui veut dire, ici au Burundi, la plupart des films sont en kirundi. Mais peu de films sont en français. Alors on a voulu faire quelque chose de spécial, faire une innovation. Quand même, si nous sommes parmi les premiers gens qui veulent jouer en français, ça serait très bien. C'est une innovation en fait qu'on a voulu faire. Kandi on aime cette langue. ngerageje kwajute ikintu langue iriko iraduga cyane gusumba igifaransa iyo twashatse twerekane comme français turabizi mu Burundi ni langue secondaire donc dushaka dusubire tuyibyure kubera iki bayimanura kandi ari langue secondaire kubera itakiriho cyane turi muri East Africa none donc igifaransa nibaza ko kitavugwa cyane tukibyure kandi mushaka kukivyura kandi oui kandi ikindi naco sans oublier même si muri East Africa community bakoresha icongereza aha mu Burundi les plupart des écoles bagira vyigisha mu gifaransa alors on a encore besoin de ces langues iyo mpamvu rero twahisemo quand même. Ok, hanyuma ide yazanye nde muri mwebwe muri bangahe d'abord muri mwebwe gusa canke muri turi benshi abandi bari mu maclub mais hari n'abandi bagiye mu mavacances puisque nous sommes en vacances bari muri vacances hama ide yaje entre moi et Mika. On était un jour à l'école, on discutait et puis on a voulu créer le truc de théâtre parce que moi je suis galang moi tout qui ma théâtre mwese mwiga langue uriyambwiye chama yambwiye ko ni social alors on va tiga langue à ma septième hama chatura créer itangura nka RFI nk'ingene bayivuze aba bose turagenda mu mashuri twanonsa dufise club tugira dukreye dukeneye abantu baza kudushigikira. Okay. Hanyuma kugira ngo mugire amateatro canke ikini impano umuntu ngira ngo mwamenye ryari ko mufise iyo mpano hari muze muravuga ndagusabye nawe uvuge stop wamenye ryari kuba nyibutse izina ndagusabye Dorel wamenye ryari kufise impano bwa mbere aba bagitanguza iyi etoile ba Mika na John baraje batubwira kaze muri etoile muze muri etoile bagira publicité gute basanga mwana umwe ku ahari canke babigirira hamwe oya barabivugira muri class par class bakagenda mu ma class bakabivuga urumva uwo musero Mika na John baraza kushikora twigana hamwe baratubaza yuko ngo akeneye kuja muri club RFI kubera yitwa RFI ngo baze kuza no munsi 14h je pense que ego niho twatanguye turi abantu bake numva genre niyo twaciye twevoliwa. Okay, donc mwese rero mumbwire umwe mugerageze muze muravuga mwese kugira ngo nyene ntihagire unigana ijambo aho utavuga ngaha mwamenye ryari ko mutima kuri jewe ntabeshe ubwa mbere aho nabonye ko bindimwo gukina amateatro ndavyibuka Mika yaramfashije simbesha naratinya avuga ati swa gukina en public narayibona amateleviziyo nkavyiyumvamwo ibintu vyuko nyene umunsi umwe ndavuga ati reka mvise ivyo Mika bandana ivyo bakina nkaraba yuko nanje nobishobora umunsi umwe narapimye ndavyibonamwo yuko bindimwo na je bakwikira kandi ko ndabishoboye. Okay, wapimiye kuri ntuzenye kuri teatro nyene mwako murana none mbega muzikinira hehe iyo ivyo mumaze gusohora mwabishize hehe iyo mukinye muragira muravyerekana hehe amantuze mwamwakiye par exemple événement duheruka gukinamo ya 8 mars tukaba twayikinyemo
dupresenta le 8 mars ni umunsi wagenewe les femmes ca Dukina théâtre yagenewe les femmes donc c'est pour cela ma événement haba événement twumva Dufise théâtre ijanye turagerageza tukayikinamo. Ok, c'est comme ça. Donc ni ngaho nyene mugira abandi mwamenye gutwa mufite impano niyihe canke mwarakunda kuraba amafilme kera mukiri abana niyihe canke dessin anime niyihe nkawe niyihe dessin anime waraba wakunda Yo, ama dessin anime menshi gose hari za Cendrillon, Tom and Jerry, Simba la Bim, la Mr Bean. Donc twebwe ije cyatumye turigisha français. jewe imvuga ati umunsi namenye yuko mfise iyo mpano yo gukina théâtre jewe bwa mbere nagize kwipima ku munsi ndaba iyi film iyo bita Woman King donc niwo munsi ndavuga ati natanguye kuva ko ndi informa donc kwiforma kugira ngo ndabe exactement ko no banshoboye ndafise ukuntu ndaraba film ndafise ukuntu mama no namakapti ibintu kugira ngo bikazezega birangumamwo nkasanga ndabikoze no mu kuvuga ndagana n'umuntu ugasanga byamaze kungumamwo kurabikina kuba muri bya sanga ndiko ndabivivamwo donc niho nagenda ndameliora buhoro buhoro urumva no gukina hayo gufata amaparole gusa sino vivamwo ko ndakina théâtre donc il y a eu tout à fait normal kuri jewe kama nawe jeje banje yari nayisanzwe nkina théâtre ku shuri nahora nigako nayisanzwe ndi muri RFI ku ishuri nigako hariho RFI muga niyo shuri nyene barahindura bagira iyindi club yitwa KDA ngeze kuri lycée municipale numva ngo RFI je ndavuga ati bon kwa atayindi club nayisanzwe ndimo je muri RFI nyene y'igifaransa ndajamo baca baradupropose inzo gukina amateatre kandi nayisanzwe ndabimenyera cyane. Ok, donc nibaza yuko Mika ni wowe wabihisemo umwe na John we nawe byatanguye ryari? Bon jewe premièrement diko nukuri nkuko nanti yari yabivuze hari igihe umuntu ashobora gutangura yibaza ati vraiment moi je suis incapable. J'étais la première personne qui ne voulait pas aller devant la public et dire je peux jouer. C'était carrément impossible en fait ntibyakunda. Rero mugabo naciye niyumva comme ça narayandika nkabona ingene no yakina nkabyiyumva donc munaziyandikira mukongera mukagira ninde yandika muri mwebwe? Mwese ashaka mumaze gukina zingahe none? Genre mumaze kwandika zingahe pour le moment? Pour le moment ça fait environ 5. Ok, urumva wari kurambwira rero hama ukabyandika hama nkumva yuko nobishobora mugabo ngize kuri Arsenal nkumva umengo ndatinya mugabo petit à petit kuko narabibona narabyumvamwe ndiko ndakina yuko je suis capable ndabishoboye kandi nkabona il faut faire quelque chose, je dois faire quelque chose kuko mu buzima umuntu ararondera kuko si tu restes toujours bouche bée sans rien dire il faut chercher à se montrer kuboneka, il faut kuboneka. Rero je voulais dire si chaque d'ishure ntabonetse nibibaho. Je dois faire quelque chose. Ok. Oui, c'est ça. Urumva donc urumva mufite ibyumviro byiza kandi ni byiza cyane kuba muri ko muraba muri ibyo. Donc niyihe vision mufise? Vision Dufise ni kuba dufise icyambere na mbere tumaze gukina ibintu byinshi byigisha ko ntidukina ibintu comme les jeunes bakina ibintu bagira bicana mais twe dushaka gukina ibintu byigisha la société ko la société maintenant du Burundi iratakara cyane mugabo twebwe on veut rester avec notre langue la langue française n'izindi ndimi turazikurikirana mugabo français niyo iri mu maso donc non français iri mu maraso ok dushaka théâtre yacu igera imbere dushaka peut-être nk'abantu benshi bazokurikirana etwale ishuri benshi barasuzestima etwale naho twabivuga mu mashuri ni bake bazi babona nk'umenga igifaransa turakizi mais turabatumiriye ahubwo muzi ufite ibintu biri show ok donc mushaka kubona none ibyo byose mufise mu byandiko mukonta kubishikiriza abantu gute muzobigenza gute
muzobikora mu buhe buryo? Nk'uko nyene bisanzwe bimenyerewe normalement turi muri siècle ya 2021 ce qui est à la mode c'est les réseaux sociaux quand même tuza gukoresha réseaux sociaux kugira ngo twerekane nos œuvres rero ego c'est vrai les plupart du temps ariko dukina mu ma événement nkuko yabivuze baza gupresenta kugira nyine bakina amateatro mugabo turakeneye no kubishira kuri réseaux sociaux tukavyerekana nko muri BI comme TV online like that. Murafite ama platform none mushirako peut-être mukaza murakina mukagira utumorceau duto mugakoresha nk'izo mbuga kugira ngo mushobore kumenyekanisha ibyo bintu byanyu. Plateforme dusanzwe dufise plateforme ya Facebook twitwa Étoile du Burundi na IG Instagram nayo ni Étoile du Burundi. Donc turiko twiyumvira dukreye n'ibindi ama YouTube puisque tumaze gukreya filme yacu dushaka kuraba aho izoza. Donc c'est ça. Aho izogera. Donc ubunye mwavuzemwo donc hariho benshi batubwiye ko ari abafinaliste Dorel, John, Lance na Mika. Mwese namwe musigaye muri bangahe mutazoba mwahejeje? Hazoba hasigaye batatu mubari ngaha musigaye muri batatu mukonta kuzobandanya gute muri Etoile kandi be ikorera ku ishuri mu Nyakabiga? Okay. Ngira mwaratoye uwundi mushefu wawe mukonta kuzokora gute none kugira ngo mushobore kugenda? Konta kukora kugira nyene twari dukoze gupratika ama repetition kuba active n'amashure n'ibyo muri Etoile. Nabwira nk'abo bahejeje ndibaza bazikorera antuke ikintu bakunda bazokikorera bataraza mu marepetition tugira twakoganiza n'iyindi minsi tugahurira ko tukagira amarepetition amayikorwa bikagenda nk'uko nyine bisanzwe bigenda. Désolé un peu. Justement, il y a un truc. Si twatanguje iyi club tukiri mu ishuri twebwe twavuze ati tuzotanga siwe ya récent muri club yacu ko ntitworangiza ishuri icizimangana donc naho twahejeje ishuri no hariya tugiye kwiga université hari igihe twoza tuzana abagenzi bo muri université nabone bakaza kwiga nabo nyine bakaja muri Etoile. None muzoguma muri lycée municipal Nyakabiga nyene no municipal Nyakabiga niyo point de répétition base ni nayo base mugabo si club yegukira ishuri turi independent. Okay, Jenny baza yuko ari ibintu bimeze neza mugabo mwarabitoye none mu ishuri twarabitoye cyane kandi n'ikindi nacyo dutegereza kubwira toutes les élèves il faut être utegereza kuboneka kandi ufise n'icyo ubonekana quand même twebwe vraiment ndabashimiye cyane abo dukorana parce que n'abantu bari active mu ishuri no mu biki tuba mbere tous les jours. Donc moi baya bambere c'est vrai Etoile yatugambere mu maklasi tuba mu bambere muba muri les 10 premiers les 5 premiers muri mwe mwese les 5 premiers togenda kubinyuza ibi bintu ndabigane les 20 premiers muga quand même biraryoshe ko mwasomwa mubandanya muga mwarabonye ko classement y'abana b'Ibujumbura mwabaye abanyuma muri concours national non classement y'abose muga mwarabibonye muri exeta naho donc mwebwe dusipose ko muri exeta naho mugasanga n'ubu muri abanyuma akatwisigure kumbure ubwa ngo aba muri concours ngo aba muri budget ngo twananiwe abaza barumva baruguru nyene no gupigana kugira ngo bige nyene ko amatara ku shoni ngo ngorane abatwe natwe turi ine natwe bavyumva yuko tuturondera ubuzima uravyumva natwe nimba ko même si exetada nibaza ko si gose mugabo twagerageza kamera twafishe basi n'umwimbu ushaka kuduga gatoya ego hama yuko mba ko abantu twananiwe budget umva naco uyu mu mwaka nibo nyene hasi mwaka n'undi mwaka tugiye kugira ngorane kamera. okay gusa itandukaniro rihari aba hariya ruguru à l'intérieur du pays bo icyo bakora
kuva ku ishuri kuvoma none ni mwebwe mufise ubuzima bubi gusumba beaucoup d'entre nous bafise amatelefone umwanya n'umwanya tumara none ko kimuyakoresha gusumba ku ishuri twese dufise amatelefone iyo tuvuye ku ishuri dushikira ku telefone ariko umwanya wo kwiga mu gihe dufise rimwe turacisha kome ababiriza gatoya uvuze ngo kucerekeye ngo ntitwiga twebwe izo fone imwe tuzifise bon ce n'est pas pour jouer donc turaronka twatwanya hasi abandi ba artiste donc bako bakinira mu bindi bihugu ngo dushobora kuduga kuri level yindi nzira uyu munsi mwe tubakinira ngaha hasi tutogera aho dushika hejuru dukomere sivyo uyu munsi twatama ku mwimbo dans une fondation fait hama byo kuvuga yuko ntadusamaza sivyo twokuse twitwaje ko twere tumwe nk'aba baraba budget ko none ari gitego ukabikina fresh kudusumana twebwe rero twe izo fone ngo dufatwe ngo turarondera bari hanze cyangwa bari ngaha hafi nyene yacu batwigisha gukora mu bintu byacu okay nta na rimwe muri kera mugira ubwoba bwo gukasura kubera igifaransa gisaba prononciation nyinshi iyo mukasuye bakabatwenga muca bigenda gute mukavuga amakosa ni ikintu gisanzwe cyane aha turiko turakasura kandi ari kirundi mugabo umuntu une personne apprend de ses erreurs. Ukasuye ijambo nk'ubu je navuze mu maraso hanyuma mu kindi kintu catumenya mu maraso tu vois donc tu apprends de tes erreurs. donc ntibibatera ubwoba yuko abantu bobatwenga nimwavuga nabi igifaransa hazi igifaransa cyose entre musabiki rero mwebwe musabiki ababumviriza musabiki donc nibihe bintu bibagoye cyane nibihe biborohera kugira ngo tuce turangiza bon twe turasaba d'abord premièrement la société irashaka gukura umuntu ikamuduza en fait rero bagiye baradukurikirana inyigisho zacu no théâtre bakadutumira si mu ma événement nukitwoba boba badufashije cyane iyo nico kintu ca mbere gikomeye yuko abanyagihugu canke société ibashigikira rero turasaba yuko bazodushigikira mu platform yacu no ya BI bien sûr kugira ngo dushobore twese gutera imbere nico dusaba n'abavyeyi kurungika abana babo abavyeyi nyene ahubwo nyene barabemereye mwese none kubona komona barabemerera ntibibagora nta muvyeyi abagora kugira ngo mushobore kugenda justement kubera un peu indépendant umuvyeyi biramugora gutahura ingene umwana wiwe agenda agataha amasaha bitari muri programme y'ishuri rero les parents faites-nous confiance turi mu bintu bibi ngo turiko turi mu rumogi turiko turiga muzava mubadeseva twariko dusaba abavyeyi murungika abana banyu turiga hamwe igifaransa tukiga hamwe gukina amateatre ko kw'ishuri baratanga amanota ku bakinya amateatre turigisha kwandika amapoeme amaslam ibintu nk'ivyo donc murandika na slam nta n'umwe yatugirira slam none ngaha mu byo muba mugire slam nyene danger de slam mugabo tutorere iyi tesa iyo nawe wemera rwose iyo nemera yego en fait hari zo nibagiye gerageza basi utaribagira nimufonde baje oya nimugire urundi munsi peut-être ndashaka kuza nkagira agasilamu gatesa gateguye neza ibintu bya agasilamu ibiri kumwe na melody yego nta manuze mushire donc urumva tuzorondera urashaka gukora urashaka kutugirira slam ntoya ubu nyene no okay naco reka tumenye rero nibaze ko tuca turangiza mbwa rero aba ko murangiza reka nanje njemo ngaha nsezere rero ndabashimire cyane kuba mwaje hanyuma courage gose nizere yuko bientôt nzobabona muri ko murenze mugere kure cyane sibyo hanyuma tuzogaruke muri BI muzwi cyane hanyuma bababwiye ko bafise série bateguye iri mu gusohoka vuba nibaza ariko muzoyiraba comme ça vous allez juger nibaza ko ari ivyo amasapoti yayo
Tona nito mwibuka. Ciao ciao le poto. Okay. Sa rero mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Bye. Murakoze. Merci.